Eagles on the TV. Eagles on the TV. We could cry. Oh. Aha mubona hari ku munsi wejo hahise ku munsi kumbure w'igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2024 hari ku munsi wa Mungu noneho mu gisagara ca Gitega muri capitale politique noneho mu kabare kanagutse cyane mu kabare noneho kameze neza cyane akabare kitwa Antonio Bar Restaurant aho hari igiteramo canke show novuga ko ico giteramo cyatangaje batari bake kubera ko cabaye kumbure surprise aho mu kiganiro nakoranye na Olegue yavuze ati je nkuko naramutse nza mu gisagara ca Gitega sinogenda ntakoreye akantu canke ntaramukije abafana abari bamenyereye ijwi ry'umusatirizi canke ijwi rya Neri promoter munyihanganire cyane kubera ko murumva ko risaraye ibi binyereka ko canke bibereka ko kumbure mba ndi mu kazi nticara ntajyama noneho twari mu kibanza cha Antonio Bar Restaurant aho ico kibanza kiri ku masanganzira mu gisagara ca Gitega aho kuri uwo munsi uhise haramutse haba ikirori kumbure cyateramishije Olegue kumbure umwe mu bastar banditse noneho mu ba superstar banditse izina abanditsi buturirimbo tutari duke kumbure nk'akaririmbo kaje ku izina rya Doctor akarimbo kumbure kaje baby kakarimo noneho sinaka gusa uturimbo twiwe nka twose twaranakunzwe aho nyimba muvyibuka ko Olegue yanitabiriye kumbure na competition canke ihiganwa yari ryateguwe na Primusic aho ni Primusic ahubwo Primustar aho kumburi iyo competition yarimwo aba superstar batandukanye harimwo nka Dramati harimwo Masarenz harimwo nka Estanish harimwo Andy Mwag harimwo Bifes on the floor n'abandi batandukanye ariko biza kurangira kumbure Olegue ugwego hariya anye atahukanye miliyoni 15 ari kumwe na Estanish ari kumwe kandi na Bifes on the floor uyu rero kandi imbere yuko kumbure show yagira avugisha batari bake bakavuga ati eske iyi show iraza kuronka abantu mu gihe yuko iyi show itafashe na Desomen kumbure zo kugira ngo ifate promo ariko cyo novuga ko Olegue yarerekanye ko ari urwego kuri uwo munsi kumbure wo kumasanganzira muri Antonio Bar wigenekerezo kumbure navuze igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2024 ku munsi w'Imana urumva ko harejo hahise umusatirizi nanje nkaba mba nahashitse murabona ko vibe yari vibe aha nakubwira ko kumbure Olegue yagiye gushika abafana bihebuye bakavuga ati ibi vyama byashitse birakunda gushika aho umustar kumbure bamushira kuri affiche atazoboneka atazonahari imidogo yari myinshi hirya no hino bavuga ati Olegue bamushize kuri affiche kugira ngo bo bironkere akanone noneho kandi abari bavuye muri commune Makebuko nabonyene bakaba bari bahari abavuye muri commune Bugendane bakaba bari bahari kuri uwo munsi nabavuye mwandi makomine atandukanye noneho ari mu ntara nziza ya Gitega nuko Olegue aho nkanakubwira ko kuri uwo munsi yaraje gukora show canke concert kumbure avuye mu ntara ya Muyinga aho kumbure yarangirije neza na neza mu gisagara ca Gitega ku masanganzira muri Antonio Bar Restaurant nkanakubwira ko bamwe mu bafana bari banihebuye anakubwira ko muri ico giteramo cyari cyateramishijwe n'abandi ba artiste canke abandi ba comedy batandukanye nkavuga Gihunda lo comédien yarahari nkanakubwira ko Maswing comedian bari bahari yarahari yo mvuze Maswing lo comédien haba harimo Dive haba harimo umuboyi mukuru hariya ujya wundi nemubamo mu sinigwa ndabona muvuga hanakubwira ko nomwe mu ba artiste kumbure aha ndavuga nkande bagabasha Tiger yarahari hanakubwira ko nabandi ba artiste bari bahari nanje nk'umusatirizi nari ndahari kandi kugira ngo mubone ko bandi update hari anyerenga nakubwira ko abafana bari banihebuye please bakavuga ati eske yabaye best kugira ngo dushobore kuriha twibaza ngo tuje kurihira Olegue ngwaraza
hari imyidogo yari myinshi, ariko mu gihe cy'isaha hafi 4 isaha 3 myinshi OLG Olegue niho yazanwa n'imodokari ya hari imodokari ya Abi Miami Hotel canke AB Miami Hotel, hari anya ni Abi canke Abi Miami Hotel kandi yitwa uko. Ni imwe muri ya hotel namanda kubwira ko OLG Olegue yamashikiramwo, abenshi bakibaza ngo ni yiwe, ariko ayo makuru nkanakubwira ko ntabwo iyo hotel ari gwiwe, ariko ni nkagwiwe kuko niyo hotel ashikiramwo. Ubundi iyo ikintu ugikunze kiba nkagwawe, ariko nkanakubwira ko ni hotel nziza cyane iri mu gisagara ca Gitega muri quartier Karera ya kabiri, hari anye hotel Abi Miami Hotel. Ngira ngo ni nayo mpamvu kumbure OLG Olegue ari nayo ashikiramwo sometimes kumbure always iyo aje mu gisagara ca Gitega. Akaba rero yazanywe muri ico kibanza ciza ca Antonio Bar Restaurant kiri ku Masanganzira, ari muri iyo modokari ya Abi Miami Hotel. Izi zo baby mushimire yarahari kumbure artist kumbure muramwibuka kuturirimbo twishi nka mu mpeno tundi dutandukanye, yarahari rero aherekeje OLG Olegue. OLG Olegue rero amaze gushika mu kibanza ciza ca Antonio Bar Restaurant, akaba yakiriwe n'iteka ntangere kumbure muri kiya kibanza ho no kubwira ko bamwe bari bamaze kwihebura ko kumbure kaba yakantu kumbure bikore kugira ngo bibaze yuko OLG Olegue azoba ari noneho mu kibanza ciza ca Antonio Bar Restaurant. Aha gihunda ro comedie yaryoheye abantu, maswing comedian baryoheye abantu, hari anye dive canke hari anye umuboyi mukuru baryoheye abantu, kumbure hari anye n'abandi artiste bari bahari, hari anye DJ Kajya yarahari avanga imiziki, ariko kandi MC Pato ari kumwe na MC Makaveri Sauti Simba baryoheye abantu. OLG Olegue acara hasesekara, akaruhuru kaba kenshi, maze yakirirwa n'abantu n'abafana niki akaruru kenshi, noneho n'umunezero ntangere bamwereka urukundo bari bamukumbuye canke inyota bari bamufitiye, aho ataratebana gato asimbira kuri stage aryohera abantu nkuko muzi ko ari Dr. ngo gita Dr. OLG Olegue rero abashiramo turirimbo tumwe twagiye turafata imitima y'abantu. Ibaby muragura, ibaby sohoka hanze gura ibaby. Abashiramo n'utundi turirimbo kumburi muribuka ko yakoranye na korabo n'umunyarwanda azwi ku izina rya Papa Cangwe. Hari anye abashiramo n'utundi turirimbo dutandukanye, urazi ko OLG Olegue afise ama featuring canke amakorabo menshi atandukanye, maze yemeza abantu ko yaryoheye abantu, yabiciye bigacika, yabiciye biracika, nako haboneka umwe mu bamama yari yambaye ibitenge n'iburuzi. Vyabire nawe ukuntu umumama yagaragaje urukundo akunda OLG Olegue, n'inkumbu yaramufitiye, maze aratamba araryohera abantu. Maze bamwe bibaza ati ese ko mama yajava iyi vibe yavuye, ariko nkanakubwira ko kumbura iyi vibe yavuye mu bantu igaruka kandi mu bantu, aho OLG Olegue kumbure batanashavujwe nuko yatevye, ahubwo banaryohewe na vibe kumbure aja bazaniye, maze akora ibintu ko ntange ngira ngo murabibona uko amateka yayanditse. Si uwo mama gusa yagaragaje umunezero, murabona ko na public kumbure abari bashitse muri ico kibanza bose bahagurukiye rimwe batamba, maze Antonio Bar Restaurant iba Antonio Bar Restaurant. Kumbure abari muri ico kibanza hari anye bose bagwa, maze abari muri ico kibanza bose bararyoherwa. Hari anye hari uwundi mwigeme azwi, nanje nacemerereza navuga tujya mwigeme atamba kujya anye n'indi, ariko maze nza kumva ngo yitwa Fanny. Uku niko nawe nyine yaryohereje umunsi abafana canke abafansi kumbure bari bishikiye mu kibanza ciza ca Antonio Bar Restaurant. Nakubwira ko umusatirizi nariko ndagaruka kumbure ndakwiganira, kumbure nkanakubwira ko abakumbure ari bamwe mu bagiye barerekana umunezero kumbure n'inkumbu bari bafitiye OLG Olegue noneho mu kuza guteramisha abanyagitega. Ariko kandi nanakubwiye ko muri ico gitemo
hano twari kumwe na DJ Kajya, umwe mu ba DJ bariko baritwara neza cyane, na cyane cyane mu kwakira bamwe mu ba artist bo ngaha nyene Igitega bavugiriza neza, na cyane cyane noneho mu kwakira bamwe mu ba artist bavuye mu gisagara ca Bujumbura akagenda bavugiriza umuziki neza, noneho abavangavangira imiziki neza akanashira na mood abafana baba bashikiye muri kijya kibanza. Kana kubira ko bijye bintu biba birimwo ubuhinga bwinshi cyane. Kubera ko bajya ba DJ bonyene barashobora gusoma mu mutwe ati abafana banje bashaka uwuhe muziki, eske ni nabahindurira ndabahe uwahe muziki. Ni nayo mpamvu kumbure bashize mu muziki ucumengo nibo bari bawumusavye. Angana kubira ko MC Makaveri sauti ya Simba, umwe mu ba MC kumbure bariko barabikora neza mu gisagara ca Gitega muri capitale politique, akaba yarahari bamutazira MC Makafro cyangwa Makaveri sauti ya Simba. Ariko kandi MC Pato na wenyene akaba yarahibereye. Akandi kantu rero kamaze imisi gatangaza benshi nuko umwe mu ba producer akomeye cyane mu gisagara ca Gitega azwi ku izina rya Damos Gilize akaba yaribereye muri cyo kibanza, aho munibuka ko mu giteramo gihise kandi yari afise show, aho iyo show yari yatunganijwe na studio SM Production, Safari Mpya Production, ari nayo studio kumbure Maison de Production asanzwe akoreramwo. Aho nkanibaza ati kumbure iyo Maison de Production SM Pro canke SM Production, Safari Mpya Production ko aribo boba kumbure bari batunganije iyo concert. Eske iyi nayo show kumbure ya Olegue SM kumbure SM Production kumbure nibo baba barayitunganije. Ariko kandi nk'urusaku nkanumva ko Olegue afise project kumbure yoba yakoreye muri iyo studio ya SM Production cyangwa Safari Mpya Production. Ayo makuru nayo nkaba ari kiganiro kumbure nzorondera hari anye producer akomeye cyane nga mu gisagara ca Gitega azwi ku izina rya Damos Gilize kugira ngo azompa aya makuru ko Olegue hari gikorwa yoba yakoreye muri SM Production cyangwa Safari Mpya Production. Nuko reka ndabasezere ndababwira ko umusatirizi cyangwa neri promoter ndabakunda cyane kandi mbandi update kugira ngo wewe utarusaka canke umwanya wo gushika mu kibanza ndahakubere. Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh.